Turaramukije wewe udukurikiye kuri iyi mboneshakure ya Hejuru TV, turi kuwa gatatu kw'igenekezo rya 26 kwezi kwa gatatu 2025. N'umwanya rero twabateguriye byinshi vyagarutsweko mu kiganiro umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yoba yaragiranye n'ikimenyeshamakuru BBC Gahuza. Akaba rero yaratangaje byinshi cane hagati y'ibihugu bitatu, Rwanda, Uburundi hamwe na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Akaba rero yaravugiyemwo amajambo ateye ubwoba ndetse yanafise n'ishafu ryinshi cane, aho ryagiye rimenyekana cane ari uko yagize ati: u Rwanda rushimye gutera Uburundi ruciye muri Kongo, natwe Kigali si kure duciye mu Kirundo. Niko Evariste Ndayishimiye yoba yaratangaje. Tugiye kubagezaho rero ivyagarutsweko muri ico kiganiro, yaba ibibazo umenyeshamakuru yagiye arabaza Evariste Ndayishimiye ndetse n'inyishu Perezida Ndayishimiye yagiye arishura kuri buri kibazo. Ntucikwe rero nivyo twabakusanyirije muri aya makuru. Banza ufyonde kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako, kugira ngo uje ubana natwe mu makuru n'ibiganiro vyacu uri mu wa mbere, ariko kandi unafyonde ku gakengere kugira ngo uje uronka notification y'amakuru yacu canke ibiganiro mu gihe tuba tubishizeho. Burundi buragabisha ko buzivuna bwivuye inyuma ku bitero ivyo arivyo vyose vyoza biturutse mu gihugu c'u Rwanda. Ni mu kiganiro haye BBC, Perezida Evariste Ndayishimiye akavuga ko u Rwanda gutegura gutera Burundi ruciye muri Kongo ngari ukwihenda. Aho Evariste Ndayishimiye yagize ati: turazi ko u Rwanda ruriko ruragerageza kudutera ruciye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rubicishije mu muharire dutabara, ariko twebwe tubabwira ko niba bashaka gutera Bujumbura baciye muri Kongo, natwe Kigali si kure duciye mu Kirundo. Uko niko Perezida Evariste Ndayishimiye avuga. Umuvugizi wa leta y'u Rwanda Yolande Makoro we akavuga ko atangazwa n'iyo mvugo ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Yolande Makoro, umuvugizi wa leta y'u Rwanda, akagira ati: ibyo bivugwa biratangaje kuko mu vy'ukuri inzego zo kwivuna abansi z'umutekano mu Rwanda no mu Burundi zari ziriko zirahura kugira ngo ziganire ku buryo twokingira imbibe zacu, dusange bivanye n'ibintu biriko biraba mu buseruko bwa Kongo. Niko umuvugizi wa leta y'u Rwanda yoba yarashikirije. Perezida Ndayishimiye rero terekanye ngo ibihamya, asigura ko afise amakuru yo kwizera avuga ko igihugu c'u Rwanda gifise umugambi wo gutera Uburundi. Akavuga ko mu gihe ivyo vyoba, iyo ntambara ishobora no gukwega akarambaraye kuko ishobora gukwira mu karere kose. Evariste Ndayishimiye akagira ati: igihugu c'u Rwanda nta mahoro cumva kitariko kirasotorana, kiramaze gushwana na Uganda na Tanzania, ubu kiri mu ntambara muri Kongo, ari nako gitegura kudutera. Akaba yarongeye agira ati: abarundi ntidushobora kwemera gupfa kuriya abanyekongo bicwa, twebwe tuzopfa turiko turagwana kuko abarundi n'abagwanyi. Niko Evariste Ndayishimiye n'ubwoba n'ishavu ryinshi yoba yarashikirije. Perezida Ndayishimiye akavuga ko hamaze gutuma intumwa zitandukanye kwa Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, amusaba gushira mu ngiro ivyo bumvikanye vyotuma ibihugu uko ari bibiri bisubira kubana neza, ariko ko akirindiriye inyishu. Ati: kuva muri 2020 twaragiranye ibiganiro vy'igihe kirekire n'u Rwanda, turatinda turashika ku masezerano y'ibikwiye gukorwa, ariko hageze ku Rwanda ruyashira mu ngiro ngo ntavyo rwakoze. Ku rubuga rwe rwa X yahoze ari Twitter, umushikiranganji w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda nawe yanditse ko amajambo ya Perezida Evariste Ndayishimiye adahuye n'ibikorwa bimaze igihe biba. Olivier Nduhungirehe akavuga ko abategetsi mu nzego za gisirikare n'iperereza mu bihugu vyompi bari mu biganiro kandi bumvikanye guhagarika ubushamirane no guterana amajambo. Ibi avuga ko yanabiganiriye na mugenzi w'Uburundi mu nama yabereye i Harare muri Zimbabwe ku igenekezo rya 17 z'ukwezi kwa Ntwarante uyu mwaka. Ku care dutabara rero ngifashwe mu mugongo n'u Rwanda, niko Evariste Ndayishimiye yoba yaratangaje, kuko Burundi bwagiriza u Rwanda guhindara abashatse gutembagaza ubutegetsi muri ico gihugu mu mwaka 2015. Abategetsi b'Uburundi bakaguma basaba ko abagirizwa ico caha batahukanwa mu Burundi bagashikirizwa ubutungane. Burundi kandi bukaba bwagiriza ubutegetsi bwa Perezida Kagame gufasha umuhari witwaje ibigwanisho urwanya leta y'u Burundi Red Tabara, maze gukora ibitero bitari bike uje uturuka mu buseruko bwa Kongo. Rwanda rero rwagiye ruhakana n'ibi vyagirije vyo gufata mu mugongo umuhari wa Red Tabara. Perezida Ndayishimiye akaba yaragize ati: turazi ko bashaka gukoresha Red Tabara mu gutera Burundi nka kurya bariko barabikora muri Kongo bakoresheje M23, Abarundi turiteguye.
Ibitero biheruka vy'umuharire zitabara mu Burundi mu mpera z'umwaka uheze nivyo vyatumye ico gihugu gifata ingingo yo gufunga n'imbibe zose gihana n'u Rwanda mu mwaka wa 2024. Perezida Evariste Ndayishimiye rero akararahira akarengwa ko adashobora kwicarana ku meza y'ibiganiro n'umuhari wa Tabara, akagira ati ikibazo ca Tabara kiri imbere y'ubutungane, ntidushobora kuganira n'abicanyi. Gukokeza ubwicanyi rero bushingiye ku moko no gukorana na FDLR, ivyo navyo yoba yaravyishuye ko mu minsi yeze General James Kabarebe ajejwe imigenderanire y'u Rwanda n'akarere yavuze ko umukuru w'igihugu c'u Burundi yagirishije inama amwe mu moko y'abanyekongo bahamagarira kwica bo mu bwoko bw'abanyamurenge. Perezida Ndayishimiye akavyamirira kure n'ishavu ryinshi akagira ati umushikiranganje Kabarebe umuntu tuzinanye azi n'ingene meze njewe, ariko kuza kunyambika ibara kurya ankura ko agashambara birababaje. Burya no mukenyuro ngo niko bakora, ngo barabanza bakakwambika iceyi bakakwerekana mu maso y'abantu ko uri igikoko canke dehumanisation, ngo kugira nibagutera abantu bazobifate nk'ibisanzwe. General James Kabarebe rero ari mu bategetsi b'u Rwanda bafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika imwagiriza kugira uruhara mu ntambara ziriko zirabera mu buseruko bwa Congo. Oni Leta ya Congo hamwe n'ibihugu bimwe vyo mu burengero bw'isi bakaba bagiriza u Rwanda ko ari rwo rufatiye umuriro inyeshamba za M23 mu bihe vya vuba. U Rwanda ntirwabihakanye rweruye canke ngo ruvyemere. Perezida Ndayishimiye akarahira akarengwa kandi ko leta yiwe itarigera ikorana na FDLR canke ngo ishigikire uwo murwi, ariko twamye tubibagezaho kuri imbonesha kuri Hejuru TV ko hari inama yoba yarabereye mu buraruko bwo mu ntara ya Cibitoke irimwo abategetsi bakomeye mu gisirikare c'u Burundi hamwe n'aba FDLR. Akagira ati barakwegera ko ni bimwe bavuga ngo umwansi w'umwansi wawe acaba umugenzi, ariko ntaho bifatiye. Ngo twebwe tumaze gushikiriza u Rwanda inkozi z'ikibi nyinshi zo muri ico gihugu, n'ubu imbibe zugaye batubwiye ko ari inkozi z'ikibi yahungiye iwacu duca tuyibaha. Perezida Kagame ngo yarampamagaye ambarira ko muri Kongo tutariko turafasha gutuza abagwanyi ba FDLR. Namusavye ko abasirikare biwe bavugana n'abanje bakabwira aho babonye ba FDLR hanyuma tubatere, ariko gushika ubu tuvugana ntaho batubariye. Perezida Ndayishimiye akavuga ko ikibazo ca FDLR ari ingorabahizi, akagira ati umunsi umwe turi mu nama Perezida Felix Tshisekedi yabajije Perezida Kagame ingene mu bikorwa vyo kurwanya muri FDLR baguma bafata abagwanyi bigeze gushikiriza leta y'u Rwanda, ariko nta nyishu twaronse. Niko Evariste Ndayishimiye yoba yarashikirije. Ngo kuba M23 ibandanya kwigarura utundi turere ngo ntivyobazwa twebwe, niko Evariste Ndayishimiye yoba yarigaramye abakongomani. Uburundi rero ngo buremera ku mugaragaro ko bufise ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo naho batavuga igitigiri. Perezida Ndayishimiye akavuga ko igihe yararongoye inama y'abakuru b'ibihugu vy'akarere k'ubuseruko bwa Afurika EAC ariho hafashwe ingingo yo kurungika abasirikare bako karere gufasha, ariko ngo ntaco zashitseko kuko bimwe mu bihugu vyari vyarungitse izo ngabo batakurikije ivyo bari bumvikanye. Agira ati twari twumvikanye ko haba ihagarikwa ry'intambara kandi ko hagize umugwi uvyura umutwe tuca tuwutera. Mu Burundi rero ngaho bwari buherereye mu ntara ya Kivu y'Epfo twarabikoze, ariko M23 isubiriye kurwana abari bari muri Kivu ya ruguru ntaco bakoze, ubona ko vyagenze. Avuga ko inyuma yo kuvana ingabo za EAC Burundi bwagiraniye amasezerano na Kongo yo gufashanya mu vy'umutekano, arico gituma n'ubu ariyo bakiri, ariko ivyo ntivyabujije ko umuhari wa M23 ubandanya kwigarurira ibindi bice vyo mu buseruko bwa Kongo. Gusa Perezida Ndayishimiye rero arita ku bategetsi ba Kongo nubwo abavuga ko ariko arabafasha, akagira ati nivyo ivyo niyo turi mu masezerano yo gufashanya mu vy'umutekano, ariko twagiye gufasha igikorwa nyamukuru nico igisirikare ca Kongo. Twajanye abasirikare bake bo gufasha kuko abandi turabakeneye ko baguma bacunze umutekano w'igihugu, abandi bari mu bindi butumwa butandukanye. Rero kuba M23 bandanya kwigarurira utundi turere ngo ntivyobaza twebwe, niko Evariste Ndayishimiye yoba yarashikirije. Buno rero bukavuga ko bushigikiye ibiganiro hagati ya leta ya Kongo n'imihari yitwaje ibigwanisho kugira intambara irangwa mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irangire. Perezida Evariste Ndayishimiye akavuga ko yasavye umugenzi wa Kongo gutanguza ibiganiro vy'amaso ku yandi n'abafise uruhara bose muri iyo ntambara kugira ngo haboneke umuti urama.
n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi akavuga ko inzira yonyine yotuma iyo ntambara irangira ari ibiganiro bitaziguye vyohuza impande zose. Akaba yongeye ko Uburundi bushigikiye ibiganiro birongowe n'ishirahamwe ryo mu buseruko bwa Afurika EAC ryo mu manuko bwa SADC. Mu mpera z'indwi iheze rero umuhariye M23 warasivye mu biganiro vy'imbonankubone vyategerezwa kubahuza na leta ya Congo. Perezida Ndayishimiye akagira ati ni iyihe nyungu dufise yo kureka abantu bakamarana hanyuma inganda zimaze gutikira akaba ariho tuja ku meza y'ibiganiro. Aka ni akamaramaza. Ibiganiro bikwiye gutangura imbere, intambara ikaba intambwe ya nyuma. Akabandanya avuga ko intambara yo muri Congo ishobora no gutorerwa inyishu irama mu gihe rero ubutunzi bwa kama bw'ico gihugu bwosanganywa hagati y'abanyekongo bose. Agira ati kizoguma ari ikibazo gikomeye igihe abantu bake bo muri bo boguma bikwegera k'itunga ryose ry'igihugu mu gihe abanyagihugu bari mu bukene. Ivi nivyo bituma abantu batangura kugumuka, intambara zikaduka. Ku munsi umwe inyuma yo kwigarurira igisagara ca Walikale, umuhariye M23 warasohoye n'itangazo ryo kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 22 Ntwarante 2025 kuko ingabo zabo muri ico gisagara. Bukeye leta ya Congo nayo yamenyesheje ko hagaritse ibitero byose ku ngabo z'umwanzi kandi ko inategetse abagwanyi ba Wazalendo bo kuvyubahiriza mu ntumbero yo guha akaryo keza inzira y'ibiganiro. So bwa mbere rero hatanzwe agahengwe hagati y'impande zishamiranye mu buseruko bwa Congo, ariko bakakarenga ko burera ku gahengwe hibazwa niba ko bakagiye kubahirizwa vy'ukuri. Ivyo rero ni bimwe mu vyagarutswe ko mu kiganiro Varisito Ndayishimiye iyo barakoranye n'ikimenyeshamakuru BBC Gahuza. Ariko rero imbere yuko duheraheza tubabwire n'ubundi kubirabana n'imigendere y'u Burundi na Congo vyonyene, aho umushikiranganji w'imigenderanire Murantunge Mukuru w'igihugu cy'u Burundi Varisito Ndayishimiye yakiriye rero kuwa kabiri igenekerezo rya 2025 umushikiranganji wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo vyajejwe harimo imigenderanire n'ibindi bihugu Mfasoni Therese Kayikwamba Wagner. Uwo mushikiranganji akavuga ko yarazaniye umukuru w'igihugu cy'u Burundi ubutumwa yarungikanywe n'umukuru w'igihugu ca Congo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ubutumwa rero ngo bukaba ari bwo gushima uko imigenderanire hagati y'u Burundi na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo yifashe, hamwe no gukenguruka ingene abarundi na leta y'u Burundi ngo bakiriye neza impunzi z'abanyekongo zahunze ingwano ziri mu buseruko bw'ico gihugu. Rosine Girene Gatone umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba amenyesha ko se Barundi nawe nyene ashima ingene imigenderanire hagati y'u Burundi na Congo yifashe, ngo yateye intege bene igihugu ba Congo hamwe na leta y'ico gihugu. Anavuga ko yizeye ko intambara iri muri ico gihugu zorangira, na cane ko makungu yahagurutse kugira ihere. Muri uwo mubano rero umukuru w'igihugu cy'u Burundi umushikiranganji wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo mu vyo hajejwe harimo imigenderanire n'ibindi bihugu ngo baganiriye kandi ukuntu gukomezwa gufashanya mu bisata bitandukanye mu ntumbero y'inyungu rusangi z'abenegihugu b'ivyo bihugu vyompi. Tukengurukiye mu mwese rero mwari mudukurikiye muri uyu mwanya, mbasabe kugira ntimucikwe n'ibindi tuzakubagezaho uyu munsi. Hari inkuru nyinshi rero zibiriko biravugwa cane irya nino mu bisata bitandukanye harimo politike, hagati y'akazi na muntu, ubutungane, bivugwa mu kibano, bitangazwa n'abategetsi, ingingo n'amatangazo bivugwa irya nino ku mbuga ngurukana bumenyi, hamwe n'ayandi makuru menshi yose tugaruka ko. Byose rero kuri Imboneshakure Hejuru TV turabibategurira kandi tukabibagezaho bitomoye neza. Basabire kugira ngo ntimuze gucikwa uyu munsi wose turaza kubana.